iyo utararonka ikintu mupfa n'umuntu burya ntuburamenya ko mukundana none ko vyose biba vyera banze mushwane ku buryo wumva yuko uwo muntu udashaka no kumwumva nayo nko muri Love Muzika gufi ibintu byakwigishe ko mukundana cyangwa mudakundana ngo bisaba umutima wihangana burya gukundana habamwo guheberanira mwiza w'umutima mvuze ko ngukundura vyemera naho bigoye kubona uwagukunduri wenyene. Fernando aragarutse Bujumbura tusubira kubona Gusto Melanin ntasubiye kuja kumutegera kuri aeroport kubera iki kutaja kumutegera irya kabiri mwiza wanje je vyombana amazi hamwe wansezera ukansiga ukagenda imana yawe izobi yanje tuzosangira gupfa no gukirama ayiwa manlele oh manlele hari igihe uvuga ibibazo vyawe ugasanga uri kubibwira abantu ni juste kukumviriza ntacyo bari bugufasha urumva ahubwo like ubaye thème de discussion ni kugira ubahe débat bakuvuge nta kintu kimwe bazagufasha. Ugiye kuvuga ngo rakaramumenyi ni Fernando na Gusto badakurikirana ntamwe following wundi kuri kuda following ana woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna Magazine Robot Chez Happy yaje hageze sezera kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu ubucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo n'iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaveriza kuri Saint Michel canke mutwakuri kuri 79 70 45 53 ubusimurarazimga ucegwa ntambaze Magazine Robot you the one. Hello boys and girls, zirishira ko mumeze neza kwa kundi ahandi ndabakora juste gale Kedron from Morissa aka Black Mansion Black behind the camera mwitu musaza ndakubwira ko vyamaze gukomera making a show ko mazugura subscribe agakintu yirike bamaze gufyonda comment zanyu yabizidukebura niziduha inguvu ziraduha indi point idasanzwe bantu b'Imana mumaze imisi mu musaba namubazaniye ariko vyongeye ni wabona umuntu wese yicaye uko so cumenya ko ari umuntu ari sûr umuntu ariko arakora ibintu bitonze uko biri ku murongo kwini point idasanzwe mwite Gusto Melanin Mr No Force musaza sigana mwita ngo isezerano Monsieur isezerano kwa kuri ahandi niwe mutumire uno munsi mbega urugendo guno muri rimvyi akaba ariko araza akora kuzindi point idasanzwe zimeze gute kuba ariko indirimbo isezerano ariko vyongeye uravye indirimbo ariko aradusorera ku bwinshi wenyene mbega yatanguye career solo yiwe ndabura ko vyamaze komera turaza kuyaga n'ibindi utuntu n'utundi biri mu muziki w'u Burundi nacaje ko dukeneye iterambere ndakura musa Melanin boy yes gael ndakura mu kije nongere ndamutse nako baradukwirikirana abya ati ndabakunda cyane ego urameze neza meze neza ndashima Imana n'abantu bakeya cyane kubera ikibaki ntawe ushima na bose ni kugira nawe udashima abantu bose ariko je hari gihe mvuga ati jewe ndashimira hari umuntu yambwiye ngo udushimire ngo cyane ngo wibaza kutoshimira kuko ngo nibo bagufasha kugira ngo ukore cyane abo bantu bakeya navuze ntabwo nabadomye ku rutoki kuko uko biri kose n'abansengera si benshi mugabo muri abo bakeya ntazi barimo haleluya Gusto ndagiye gusana gusura guhura nawe nanje ni sawa cyane hari yaciye iminsi itari mike ariko nibaza yuko ni umwanya mwiza fo kuja imbere y'abantu ufise ico babwira kiva ego uri mu basore bakibujumbura bambaye ipantaro ya rouge bro jewe rero byashitse navyisangamo numva nivyo bintu no kwambara wow ego wambaye tissue quindi poem Gusto ngene dusubira inyuma mu rugendo rwawe ko atazi Gusto ninde
Gusto no mu artiste wo mu Burundi novuga yatanguye carrière muri 2019 nangurira mu mugwi witwa We Love Music abatari bake barawuzi no munsi nkaba ndiko nkora nka carrière solo nka Melanin Boy cyangwa Gusto ego bref mu majambo make nivyo novuga imbere ko dushika muri We Love Music wamenye igihe ko ufise impano yo kuririmba bo impano natanguye kumenya ko mfise impano yo kuririmba kuva kera nkiri muto niga za primaire bijya batubwira ngo ririmbira amanota mu ishure yego jewe ndibuka yuko ngiye imbere kuri tableau ndiko ndaririmba mwigisha yamambwira ati subiramo nkibaza ati ngira ni vya biharuro nyene kumwe none ndakeneye nanigwe byose nanigwe n'umuziki urumva kumbe mwigisha yabaryoye ukuntu ndiko ndaririmba niki ugasanga abana bose batamariye bagumambira subiramo mu bagenzi aho nakuriye bakambwira ufise ijwi ryiza mugabo novuga yuko nta confidence nari bwabishiremo cyane ego ndibuka yuko umunsi umwe niho nigera kuja muri studio au hasard mperekeje umugenzi wanje twigana ico gihe niga dixième ndamuherekeza juste agiye gukora indirimbo arambwira ati we ko mpora mbona wandika udutexte niki nta kintu na kimwe ushobora kumfasha ngaha ndamufasha ndamwandikira iyo ndirimbo tu parti duto aca arambwira ati ibintu uriko uraririmba je ndabona biriko birangora nta kuntu kwambara casque ukanregistra then nkaza gusubiramo urumva that was my first time yo kuja muri studio ngo ndaririmbye ubwo baburantekera ndavuga ati yego neko ndamubwira ibyo akora eske je ndaza kubishobora hama ndaja muri studio ndaririmba nibuka yuko naririmbye rimwe gusa abandi ba artiste nibaza ko la majorité ya benshi muri studio birabagora naririmbye rimwe gusa producteur aratangara bari ngaho bose baratangara barambaza nawe warusanzwe uririmba nibuka yuko mugenzi yacansaba yuko iyo ndirimbo twaca tuyikorana ayo majwi yanje ntayasubiremwo ayagumizemo uko nyene hama tuze dutangure tangure kuyiririmba niyo ndirimbo kibikorabo ego ariko ndibuka yuko ngaho umworo yanikiye ntibwuma yari studio yanje ya mbere ndyohewe cyane ariko ndibuka yuko bwakeye mu gatondo aho nabwiye abagenzi banje bose ndababwira ati buca ndabazanira indirimbo nakoze nakoze hit kabisa ari muri 2014 nimba ntihenze muri studio imwe igitega buca mu gatondo batubwira yuko ivyuma byose bavyivye vya studio then guhera ngaho niho natangwe kuvuga ati bwa bundi vya bintu ndabigiyemwo peut-être ari gihe noshobora kubishobora iki dans confidence taraba cyane 10/10 hamwe mvuga ati aha noshobora kwiransa muri bino bintu mugabo wo fio hamezi yuko nagenda ndakura nkumva nanje bindimwo nkumva ati why not ntogerageza reka basi mfume nja muri studio nkora indirimbo yanje jenyene zoza ndumviriza jewe jenyene urumva ko ndasanzwe ndanabikunda urumva bica bigenda rero birakuruko nibaza ko ariho byatanguriye cyane kumva yuko nashobora kuja muri studio nkaririmba indirimbo yawe ya mbere wowe warasohoye wowe uyibuka gerageje kuyibuka bo indirimbo yanje ya mbere ntabwo nayikoze ndi jenyene kuko nayikoze twatanguye gufatana na mugenzi wanje indirimbo yitwa Never sinzi ko yizi indirimbo I will never back in over I will never back in over never back in over even ikono yeah indirimbo twakoreye kwa Kori kubera ko guhera ico gihe bivye ivyo vyuma muri studio naciye ndahira ndavuga ati Jesse ndosura kuja muri studio y'Igitega kandi sosura kuja muri studio idafise umuziki ufise karite navuga ati nzokora indirimbo imwe mugabo nzokwemera inzimbe ariko nzogenda muri studio ifise karite rero cha tugenda muri iyo studio twaramaze gufatana na mugenzi wacu Fernando turagenda turakora iyo ndirimbo twamaze gutangura gupanga ukuntu tugiye gukora nka carrière nk'umugwi ego nibaza ko ariho natanguriye kuririmba abaririmbyi benshi bavuga ati je nokora ndi jenyene izina ryanje rifoke rifata Burundi impano yanje ndayemera we vyagenze gute kudashima gutangura carrière solo uri wenyene We Love Music yaje gute bon We Love Music ukuntu yaje ndibuka yuko jewe nkikubwira yuko narashaka gukora uko wanje nkibitangura ko sinari nzi ngo ari umuntu tuzokorana kuko jewe na groupe ntiyari mu mutwe wanje sinari nzi ko ari umuntu tuzokorana kandi bikagenda neza kuko d'abord urazi gukorana n'umuntu biba bigoye gushira hamwe murubatse ikintu hamwe
ntuba uzi yuko adashobora kuvyuka ejo mu gatondo akubwira ati je ibintu ndabivuyemwo, ugaca usanga mwarafatanye ukuboko mugeze nk'hariya arakubwira ati je ndakurekuye nturi busubire inyuma nturi hehe, hari bamwe baca bagwa hahandi n'iki, navuga ati jewe ndinze nkora nzokwikorana, ariko après mu nyuma ndibuka yuko nari mfise umugenzi twigana ku ntebe y'ishure yakora ibintu vy'amakaraoke i Gitega, yarakunda cane umuziki, nibaza yuko ari we nawe yatumye tumenyana na Fernando. Twari dufise projet yo kuzogira groupe turi abantu batatu. Uyo muntu yaduhuje na Fernando yari umuntu novuga yuko ego yari abirimwe atabirimwe, babantu usanga bakunda gukora ikintu mugabo ugasanga nta vision, nta target, ntaki, mugapangira ikintu hamwe mugabo ugasanga wewe ukamengo sihari, urumva. Rero turamaze gupanga yuko tuzokora, ndibuka yuko hari n'indirimbo ya mbere twayandikiye hamwe turi batatu, indirimbo yitwa Icamamare, tuzi ko tuzoca tuja muri studio kuyikora nka groupe turi batatu, aho hari muri 2016 nibazwa niho nari ngiheza Humanité. Hama rero mu nyuma ubuzima buradutandukanya, mu munsi araja mu vyiwiwe, wa muntu nkamuhamagara, si ukuvuga yuko wewe atarashoboye kuba twoja muri studio caye tugakora, mugabo wewe nibaza ko atari vyo cane yari arimwo, urumva. Pardon, ca turatangura kuyaga je na mugenzi Fernando, ndamubwira ati none ubona gute kurya mutipe umengo sihari, kandi je nawe tukaba turi ku maonde amwe, nta kuntu two kwitangurira kwikorera. Je ico gihe ndibuka yuko nari ngaye Bujumbura, Fernando yarakiri Gitega, acaza ino muri 2019. Aje no muri 2019 niho twaca tuvuga tuti rero ko aje no kwiinstall ino, en plus ngaha akora ama studio meza, reka tuje muri studio, ndarondera amahera ndariha studio, ndambwira turaza dukore twumvirize vya bintu vyacu twapangira hamwe ko twoshobora kugira départ. Rero mu nyuma nibaza yuko yabaye intambwe nziza ya mbere, kuko ndibuka yuko iyo ndirimbo yacu ya mbere Sadbi yarashoboye gukora challenge, ariko arakora live kuri Facebook, aravuga ati hari indirimbo nakunze nk'umu artiste nari nkitangura, nkabona abantu nitwa ko bafise iyo experience mu muziki, nkumva bariko barasubiramo indirimbo natanguye ariyo nahereyeko, vyanteye inguvu, ndavuga ati okay bwa bundi vya bintu rero il faut ko ndabifataho sérieux parce que ni ibintu vyanje, urumva. Nibaza ko ariho vyatanguriye rero, umugwi uratanguye, umuziki mba ndawutanguye, nubwo ama challenge atari vyoroshe, ariko nibaza yuko uko biri kose muri iyo carrière nakoze nk'umugwi vyagenze neza. Bon, la majorité byinshi vyagenze neza. Gutangura kuririmba hamwe n'abandi, umugwi ntaba ari ikintu gisanzwe. Mwaraje tuza twumva tuti uyu mugwi uje utavyoroshe, twese turahabuka ati hari abapeti babiri, ndakwibuka wimosha Gacube, Fernando nawe nyina Gacube ashiramo teinture. Vision zanyu zari zari? Bon, vision zacu zari zo gushika kure nk'umwe wese mu buzima bwiwe, kuko iyo ufashe amahera ukinvestisa, nimba ari iryo jana uronse ukarishira muri kimwe ukunda, nuko uba wifuza ko ejo canke hirya y'ejo kizogira aho kigushikanye. Kandi la moitié ya vision twari dushaka twarayishitse yuko, kuko twashaka gukora ibintu abantu bakira neza, gukora ibintu abantu bahagera igihe bakadutahura. Nibaza yuko nubwo vision yari ndende cyane tutashoboye gushika kure cyane nk'umugwi kugira ngo dupenetre kure cyane kugira ngo nuno munsi iki, mugabo nibaza yuko ivyo twashoboye gukora nk'umugwi, nibaza ko ari ntibagiranwa, nibaza ko n'imigwi mike ngaha anyi mu Burundi imaze kubishikako. Ego. Wow, kuva 2019 munyuma tubona ule music irakomeye ku buryo muronka management ya Dom Bright. Hari ico vyabahinduriye? Hari ubucuti bwakomeje mwebwe hagati yanyu? Bon, nibaza yuko ivyo twagiye turahura navyo vyose, hari ivyatwigishije, hari ivyadukomeje, kuko kumbure iyo tutagenda turahura n'ivyo bintu, hariho ukuntu tutaba tubona ibintu bimwe bimwe ku side nkuko tubibona no munsi. No munsi kugira umuntu aze kutubwira ikintu, si umuntu wari wese yoza kutubwira ikintu ngo hama ngo ucuhabuka. Nk'ubu par exemple je unyemereye iki ngo camvuga ati bya muntu yanyemereye iki kintu ari kukinyemerera no kugikora. Ivyo ni ibintu umuntu amaze gupayinga attention no munsi. Bwa mbere umuntu akwemerera ikintu kubera ko uri n'umuanje ariho gitangura ikintu, ntuburahura n'abantu ubone ko abantu bashobora kwemerera ibi bagakora biriya bikabateranya bikagira iki. Nibaza yuko
aho tugeze uno munsi n'ivyo twagiye turacako singiye ku vya Dom Brighter canke ngo ku vyande simba shaka no kubigarukako cane mugabo ivyo twagiye turahura vyose yaba ari ama challenge nibaza ko sinobigaya kuko vyaradukomeje uno munsi dufise ko tubona ibintu kuri inside ego wow urabigize urashitse Bujumbura murakoze umuziki wasanze umuziki umeze gute bon umuziki je nasanze ugoye ariko kandi utagoye ubwo ikintu cyose kigora ku muntu atashaka ku muntu adafise yashaka gushika ku muntu acika intege bien sûr kubera ko ndibuka tugitangura kuririmba twari mu baririmbyi beza baririmba neza nabona yuko support izokwihuta cyane kuboneka mugabo ndibuka yuko des fois ubukeneye support ama media ibiki bitandukanye byaratugoye kuronka hamwe hagera igihe ukiyumvira ati none bajya abandi bashigikira eske twe nuko badusumvya gukora muga turavuga tuti decision ihari reka tuje ku kivi ntiturabane n'uriya ntiturabane n'abariya twe duperse iyo dushaka gushika ibikorwa byinshi back to back twereka abakunzi b'umuziki w'u Burundi ko tuhari hama ejo canke hirya ejo kumbure bazodutahura kandi nivyo vyabaye umwanya muto mwasoye amahit menshi kege mwamwiyumva gute mwarayikuramo umusaruro bon nibaza ko umusaruro urahari kuko nibaza ko ari umushinge twariko turubaka kandi nta uvuka rimwe ngo yuzure ingovyi wari umushinge twariko turubaka kumbure uno musi tunahagazeko kuko je nimba uno musi naragiye gutangura gukora carrière solo yanje nugurura account channel ya YouTube mu musi umwe nkaba ngeze mu bihumbi 10 urumva ni wa mushinge nahera hariya nukuvuga iyo nza kubitangura nka mushasha antuka abantu bari kumbona nka mushasha mugabo no munsi twebwe turi mu bantu batanguje amacano mu mwanya mutoya ariko kandi zigomba zikwiza ibihumbi 100 by'aba subscribers mu mwanya mutoya no kuvuga nk'ikiringo cy'ameza hafi y'umwaka mugabo nibaza yuko uhamagaye abandi ba artiste bagenzanje nibaza ko si bose bafise bagiriwe iryo bakwe si bose bashoboye kuronka iyo visibility yuko abantu babakurikirana byoroshe abenshi barabikoreye imyaka n'imyaka kugira ngo bashobore kuronka abo bantu babakurikirana mugabo twebwe kubera ko wa mushinga nakubwira twaherako bya bikorwa twaherako uno munsi naho noja munsi yibuye abantu baraza kuza kundondera ego wow aba ari ibintu bikomeye cyane gose mushinga uraje mu nyuma tutangura kubona umwe wese ndibuka ikiganiro mwagikoreye wanje uvuga ko umwe wese agomba atangure gukora indirimbo yiwiwe ngingo hari abantu n'ubu batarayitahura neza kuko umwe wese yashimye gukora career solo iyo ngingo yazanye bon je nibaza ko iyo ni ngingo twafatiye hamwe akenshi nuko abantu bashaka kubona kuri negative side ariko nibaza ko atari twebwe twenyene kubera ko hari n'indi migwi au niveau international baba bazi ko ari nk'umugwi mugabo ugashobora kumva indirimbo yuriya n'uriya batari kumwe ejo canke hirya ejo ukabona indirimbo bari ensemble urumva nibaza ko ntaco bitwaye kandi iciza nuko ivyo turiko turakora abantu bose bariko bavyakira neza haba ku ruhande rwanje haba ku ruhande rwa mugenzanje nibaza yuko ni ibintu vyiza kandi vyo gushima ego hari ikiganiro nabonye kuri Buja FM muvuze ko kurasigura ati twayifatiye hamwe ariko Fernando yarambwiye ati bro birakwiye ko dukora ariko dukorane na dukorere dutangure carrière professionnelle umwe wese akikubwira nimba ari vyo ko vyakiriye gute bon je nibaza ko nkuko nakubwiye umwe wese je nkitangura sinenzi ko nzokora nk'umugwi ariko ubuzima bwose bufise ukuntu bwa orienta ugasanga urisanze aho utari kwisanga kandi ugasanga uhagiriye ibihe vyiza kumbure bishobora kugufasha no kwavansa mu bihe biri imbere rero nibaza yuko jewe nta mutima wasimvye kanini cyane nta niki ariko gusa ico twavuganye nuko umugwi uzokwamaho ivyo tuzokora byose tubikorera umugwi kuko ni wa muzinamye ndakubwira ni wa mushinge ntushaka kubomora umushinge ushaka kubaka etage urya mushinge urawukomeza ahubwo ukongereza isima no musenyi muri fondation kugira ngo ejo canke hirya ejo aho uzoja hose inzu yawe igume ihagaze rero nibaza ko twe ku ruhande rwanje je ndi proud ariko ikintu ca mbere cyo mbabaza n'umunsi novyuka nkumva we love music ntigihari ntikivugwa nico kintu ca mbere cyo mbabaza ariko no munsi turiko turakura umunsi ku ruhande rwiwe kandi n'umugwi wa love music uriko urakora wow kutubwira ibintu bikomeye cyane mba nkeneye kumenya
twarabibonye mu migwi myinshi byarigeze kuba naho bo batabishize bitabaye nk'uku kubera bo bari benshi gusumba. Twarabonye Wanaves, Swag Team, twarabonye Wanajeshi, tubona Farias gusa. Uvuze Wanaves ubona ari Satbe ariko arakora ubu gusa. Swag Team urabona ni uyu mutipe w'amantuze baririmbanye na Dramat Wizboy. Bega rimwe na rimwe wumvise izo ngingo ntiwagira ubwo ukavuga ati ingingo mwene umwe wese avuga ati akore carrière professionnelle birashobora gutuma rya zina biro muzika rishobora kubura cyangwa igapfa nyene rigahera. Oya bon je nakubwiye cyambere na mbere mu muntu wese ivyo akora no kwigirira icizere no kuja mu bintu utaduta ubona uri kuraduta vyihoze hakiri kare kuko je shaka gufata amahera yanje ngo investisse nshiramo video 2 millions nzi ko ivyo bintu ndimwo ntabitahukiye. Urumva rero nibaza yuko je ntabwo bafise ahubwo ikintu cyambere kiko kirandyohera ifo yuko du proving abantu yuko atawarahetse uwundi tu proving abantu yuko ivyo bari baramenyereye yuko imigwi nimba umwe agiye gukora ukwiwiwe undi agaja gukora ukwiwiwe hariho umwe avance uwundi agasigara hahandi. Urumva rero je nibaza yuko ahubwo ni iteka ridasanzwe ku mugwi Love Music kuko nibaza ko ari amateka atigeze abaho ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Urumva aho wumva ngo uyu kuko bakicumva yuko umwose agomba atangure carrière solo ubwo bari bafise bwari ubwo nyene bwari ukumva yuko okay naka kuko je ndibuka je nagiye gucreate account channel yanje ya YouTube haciye ntamezi nk'atatu Fernando yarakreate guyiwe yaramaze gushira ko indirimbo je ndi mu gacerere abantu benshi twarahura bakambaza wowe none nawe bimeze gute mengo barafitiye ubwoba ikinabwe ati no ibintu byose ni kesho y'umwanya nanje ndafise uko ndiko ndapanga ibintu by'iwanje ndafise uko nzobikora. Rero nibaza ko bari bafise ubwoba babona umengo kukora majorité benshi barafite ubwoba jewe babona okay Fernando ya create account channel yiwe nshasha ariko mugenzi we nta na kimwe arareagisa nta aki amajambo araba menshi mugabo nibaza ko je muri jewe na nefusikire muri jewe. Urumva kandi ikintu ca mbere na amasaba Imana cama kinamfasha nuko je ntigirira nkorera kuri pressure y'undi muntu. Urumva iyo ukora rero ibintu mu mwanya wiwawe ukupanga atakuvuga ngo ndabiye kuri naka nibaza yuko ubutaha ukigwa ivyo urimo. Ego nuko kuva utanguye gushinga kuvuga utanguje channel iwawe ufise indirimbo zitatu yamfise indirimbo zitatu ku ruhande rwanje na collabo imwe na Chris MB. Ego nuko raba urukusora indirimbo nyinshi mu mwanya muto. Besha kavuga ati nize izi nguvu z'uyu mugabo ziko ziva he mu uyu mwanya muto uravye ntizaba dusanga ubu ariko usora inguvu nyinshi kugira ngo nizo usanga inguvu zibaye nyinshi mu mwanya muto nike kintu kirogera gutera gukora cyane nko kuri kurakora. Bon je nibaza yuko iyo wikorana uri wenyene ufise uko upanga akazi kiwawe bitandukanye no kuba ukorana n'undi muntu kweri ukorana n'undi muntu nta kintu kiwawe ushobora gukora mutagihurijeko. Par exemple je nshobora gupanga kuja muri studio ugasanga uwo dukorana hari hafi yanje. Par exemple nshobora kuvyuka mu gatondo numva no sohora indirimbo ugasanga uwo turi kumwe wese ivyarimo. Urumva rero nibaza yuko mu gihe wamaze gufata decision yiwawe ugafata inzira yiwawe ufise n'ukuntu upanga ibikorwa vyawe hama nibaza ko je ndi umukozi sinifuza ko noba kuririmba n'ivyo bintunze niko kazi kanje niyo profession yanje nkaririmbye simbaho singira iki none namara ni nkuko wewe mara amezi 3 utagiye imbere ya kamera ese goba cyatubaza Imana. Urumva so rero je nibaza ko ivyo ntaco bitwaye ahubwo gusa Imana impinguvu nyene zo kubandanya nkora ndonke support ndonke abantu benshi bashigikira abantu ahura ivyo ndimwo hama ejo canke hirya ejo tubone no musaruro kurusha uwo tubona no musi. Ego uravuze ati hari ababona umenga Love Music itakiri kumwe ni uri victime ubaza ko ari kibavyiyumviye. Bon nakubwiye ati babona ko ari je ndi victime kubera ko mugenzi wanje ariwe yatanguye gukora cano. Urumva babona haciye 2-3 mois je nta ndirimbo ndasohora. Urumva rero nibaza ko hari nibaza ko nimwe nako ndakubwira umwanya ni usigura ibintu
umwanya niwe usigura ibintu babona ko umenga umwe niwe agiye kubandanya akora uwundi we waciye abihagarika baragira ubwoba oyaye ndibuka yuko n'indirimbo ya mbere yakoze Fernando ntabwo yari Berisima yari Missing Heart sinzi kuvyibuka iyo ndirimbo ndibuka amakomantere menshi yaronse yari oyaye ntidushaka utari kumwe na naka urumva mugabo nibaza rero ko ofio hameze yo kumwanya ugenda urahera niko abantu bagenda baradutahura abantu bose batamwe kudutahura akavuga ati vraiment bwa mbere mukibitubwira twabona umengo mugiye turababuze muratakaye completely ariko murabona ko muguma muhagaze neza ku mpande zose atari ku ikintu ca mbere tukuma tubibutsa niki nuko umugwi wogumaho and that's the point nanje namye nifuza kuva kera ego tour irabonetse yo kuja muri Europe amajambo yabaye menshi cyane ati ya petit vraiment Imana irabahezagiye mu uyu mwanya mutoya muri abantu bake mu uyu mwanya muto nibaza ko havuyemo Dramati nimwe ba kabiri binyarutse ibintu byanyu byo kuja hanze mwavyakiriye gute bo nibaza ko ni iteka ridasanzwe ku mugwi kubera ko nkuko bivuze hari aba artiste bakoze imyaka n'imyaka ariko bataronse iyo opportunité yo kuba boshobora gusohoka igihugu nibaza yuko nibakwera ridasanzwe ku mugwi kandi twavyakiriye neza cyane ego la majorité twavyakiriye neza cyane wow mwavyakiriye neza cyane bangereye kumenya nkuko ibitangura dusubira inyuma igitega mwari muvyiteze kera vyari mu ndoto zanyu canke mwarota ibindi atari ibyo bon chacun ndakubwiza ukuri twe twari twifitiye vraiment confidence twe twifitiye icyizere kuko ndibuka yuko umugwi twaraba cyane ngaha twarabira ko cyane yari Sauti Sol twaravuga tuti Imana idufashije ku ndirimbo kumburigira gatandatu tuzoba tumaze kuronka korabona bajya bajana kandi d'après ibyo twari twarifuje niko vyagenze niko twabona vyari mu nzira kuko tumaze gukora indirimbo zingahe twaciye turonka management and then iyo management muri contrat twari dufitaniye harimwo korabo imwe hanze y'igihugu urumva yari yamuhaye kuricinga za ndoto rero nibaza yuko twari tuvyiteza ahubwo binasumba kandi nibaza yuko muri donc en général nubwo atavyama vyera ngo de byose bigenda uko babipanze ariko nibaza yuko mu ruhande runini vyagenze uko twari tuvyifuza vyagenze uko mwari mwifuza tuwirageze tuza tubona Gusto ntagiye hanze niki kintu catumye Willow Muzika yatumiwe tuzi ko ari abaririmbyi babiri Fernando agenda wenyene we ntugende bon icambere na mbere novuga nuko ibintu vy'amaviza muratsi ko bigoye cyane abatari bake barabizi ushobora kurondera visa muri muryango ugasanga hagiye umwana canke hagiye umugabo kandi tureke ivy'umugwi mwe musangiye amaraso musangiye iki dosiye n'izimwe vyose ugasanga hagiye umuntu umwe rero mvuze ku ruhande rwa Willow Musica bakidutumira twese twari twibaza yuko tuzogenda kuko ivyo twategura vyose twabitegurira hamwe ko ndibuka yuko meme n'ibintu byose byo kudepoza muri ambassade n'ibiki byose ni je nabirondeye rero nibaza yuko harabaye n'ikintu c'amachance amachance narakora mu buzima kumbura ugasanga no musisi wewe nubwo byari kuba vyiza ko tugenda nk'umugwi tukaryohera abantu nk'umugwi ukwiye n'iki nibaza ko uko vyagenze kose je ku ruhande rwanje ndabishima kuko nta kintu cama kibera ubusa hari impamvu peut-être byashoboye kugenda kurya hakaboneka visa imwe kugira ngo hashobore kugenda uriya ego nibaza ko wabura iki ku ruhande rw'iwanje bo nibaza ko ikintu coba cyaratumye nibaza ko ari ikintu c'uburyo ikintu c'amafaranga kubera ko muri ambassade kumbure barafise ama principe baraba kuko nibaza ko situation bancaire kiri mu bintu vya mbere baraba rero nibaza ko nka groupe yari itanguye kwemerja cyane nta madiri twari bwaronke menshi cyane yotuma account yanje iba stable urumva rero amahera nayo ndafise ko kandi somva sinoshaka kuja kudepoza situation bancaire iri vide no amahera ndafise ko gusa nibaza ko chiffre ngira kumbure basaba ntari ndayikwije ego nibaza ko ari ico coba carahabaye ya ego ariko babatumiye nk'umugwi ndagira ngo umugwi usanzwe ufise account y'amafaranga mwakira mu biteramo
oya wadepoza bon account ivy'iwawe gusa canke naho vyari ivy'umugwi? enfin twebwe bakidutumira ntabwo badutumiye nk'umugwi, badutumiye ati kugira ngo vyorohe ko turondera visa reka turondere izina ry'uwo yose umwe mugabo bikukira umugwi We Love Music urumva kuko ndibuka na invitation twari dufise ya ambassadeur w'Ububirigi kubera ko yari journée culturelle iri en collaboration na Kiwacu event. Ndibuka yuko batubwiye ko tworondera visa ku ruhande rw'umwe wese hama mugabo tukapahisa nka We Love Music. Nibaza ko ico nico cahabaye kandi ku rundi ruhande je ndabishima kuko iyo tuza kurondera nk'umugwi tugaca tuyibura twese kumbure ntivyari kugenda neza, ntivyagenze neza ariko kandi ntivyari kugenda uko vyagenze uno munsi kuko uwaserutse yaraserutse kandi yaserutse nk'umugwi kandi vyagenze neza, batari bake barabibonye, indirimbo zararirimbwe, abantu baravyishimiye cyane. Mugabo iyo tuza gusaba nk'umugwi swat vyari kugenda neza gusumba canke bikononekara cyane. Hari amakuru yavuzwe ko Fernando tubaye yashimye yuko mugenda nk'umugabo mwogenda kumwe wese bivanye ngo n'izina We Love Music, ingorane ziri mu management mwarashiyemo. Bo nibaza ko nuko kenshi bakunda kubizana rimwe na rimwe ndakubwira bashaka kubona igihande kimwe kumengo hari bitagenda neza, mugabo ntabwo ari we yabivuze, ntabwo ari we yavuze ngo je ngo je propose yuko twogenda umwe no, n'abantu bateguye evenement ba propose aravuga ati ndafise n'ama message ngano yakwereka ati ukuntu ushaka yuko murondera ama visa ifo ko muyarondera umwe mugabo biri ku mugwi niho vyotworohera gutreta amadoshe yanyu urumva. Rero nibaza yuko abantu bavuga ivyo umva abantu bavuga yabo bavuga yamuhe mugabo nibaza yuko suko vyagenze kuko iyo ushaka ukuri nta kukumviriza ku bandi bantu ukumviriza kuri nyeneko. Nimba jewe uje nkakubwira ibi emera ivyo uko vyega jewe, niba uza ukaza kumbaza ivy'abandi nkabikubwira uzoshiremo amakenga kuko sivyo wanje, mugabo ico nokubwira coco nuko ntabwo ari uko vyagenze, ntabwo ari we yabigize, oya si ico kabisa. Ku munsi w'igitaramo wiyegereje abaririmbyi barafata ingendo bakahegera aho hantu, ntitugeze tukubona ko aeroport hekeza DJ Fernando kubera kutamuherekeje. Bon jewe gato ivyo ndabigarutseko nubwo icanzanye cyane ngaha jewe ntabwo ari ivyo vyanzanye, je nazanywe no kuvuga indirimbo yanje Yego. mugabo ndabigarutseko gatoya. Ndibuka yuko umunsi agenda hari umuntu twari dusanzwe dufitaniye programme yo kuzokorana festival muri Isama, ibintu bizobera mu Rumonge. Uyo muntu akiduhamagara ni umudeje w'iradio yitwa Izere. Ndavyibuka ko nanagutelefone arambwira ati jewe ndi mu Rumonge tuzovugana ejo n'amanuzi. Voilà. Uwo muntu akiduhamagara duha rendez-vous yayiduhaye uwo munsi sinzovyibagira umengo c'était mercredi, urumva umengo yari mercredi go. Uyo muntu akiduhamagara yaduhaye rendez-vous y'uwo munsi, turamubwira ati twebwe kuko même na Fernando visa yagiye kuyironka hasigaye 2 jours, umva hari amwatiye ko twese duhebura urumva. Rero like twe twamubwiye turamubwira ati mu gihe tutazogenda mercredi tuzoza, biracari entre parenthèses ko twari mu ndwi ya nyuma. Rero uyo munsi ugeze je namaze kubona ko visa tanzoronka, ico nakoze na focusinze n'akazi, navuze ati okay reka jewe ndahaseruke ngende, niho twaciye tuja mu Rumonge. Ico gende uko ari n'abandi ba artiste twari turi kumwe urumva. Hama the day agaruka je nari muri tournage y'indirimbo yanje Isezerano. Rero ari ibintu biba par coincidence abandi bantu bakabiha yindi image urumva. Rero nibaza yuko nuko vyagenze, nta mutima mubi, nta kibazo na kimwe kihari je kuri jewe. Public y'abarundi bari Belgique tubashimire cyane. Bruxelles yarashoboye kwerekana yuko imizika yo music iri hari, ubabwira iki? Ni kubashimira cyane kubera ko baratweretse urukundo, byari ibintu biryoshe cyane kuko nubwo ntari ndahari bikambabaza cyane kuko ni kenshi tugitangura gukora nama numva aba diaspora hehe batubwira ati ilfo yuko igihe kimwe muzoza mukatunezereza, kandi byarangyoheye cyane nubwo ntari ndahari. Wabonye ko abantu bari bavyitabiriye ari benshi, byari ibintu biryoshe cyane. Ndabashimire cyane abashoboye kuhashika,
nongere shimire cyane abasapotinga cyane umuziki w'u Burundi kuko ndibuka bamaze kumva ko ntazoba ndahari ni benshi banyandikiye bavuga ati twe nta kamaro ko kuja ntituzoja urumva kuko uko biri kose mu mugwi haba hariho uwo baprefera akavuga ati je mprefera naka undi mprefera naka okay nimba ari naka je bajya bazogenda mbwa je sinzogenda nimba tuva muganda babwira ati no ifo ko muzogenda kuko umugwi uzoba uri hajya kandi ni opportunity muronse kuronka vibe y'indirimbo zacu ifo muzogende muryoherwe kandi barabikoze bagiye ari ku bwinshi show yagenze neza nibaze ko ari ibintu byo kubashimira cyane aho bari hose ndababwira ati ndabakunda cyane wow wari witeze ko umugwi wanyu ukundwa kuri rujya rugero bon ntabyo nari niteze ariko ama feedback kuva twe tugitangura umuziki vraiment twaronka ama feedback meza kandi ndibuka yuko twebwe twatanguye kuronka public nini ya cyane hanze gusumba ngaha mu Burundi kuko hanze niho badutahuye cyane ndibuka yuko tugitangura twakora cyane ama afrobeat tukarimba icongereza cyinshi tukarimba indirimbo tu vois urumva nibo badutahura cyane rero like ntivyantangaje cyane ahubwo jewe cyambabaza cyane no kubona ivyo bintu byabaye ntahari kubera ko urumva yari kuba ari fire more than fire urumva uvyibonera amaso yawe ndavyiboneye ndabukuntu ba vibinga ndabukuntu baryohewe mugabo mu byo nashoboye kubona nawe ko byari biryoshe byari ibintu bisa neza yes maybe next time turashobora kubonana nanje why not yeah pourquoi pas si bito none kwindi mpombe idasanzwe ivyo ni bito man yeah naje nzobaherekeza ivyo bito ikubiza kwindi mpombe idasanzwe Fernando aragarutse Bujumbura tusubira kubona Gusto Melanin ntasubiye kuja kumutegera kuri aeroport kubera iki kutaja kumutegera irya kabiri afa nabivuze sinzi we byo ubwa mbere wari umuherekeje wari kumuherekeza nabivuze yuko igihe yaza Jane FC tournage ya video ya indirimbo yanje shasha naje kuvuga ngaho yitwa Isezerano so Jesse nego champebe umunsi wanje na planning zo kuja mu mashooting yo kuja mu kazi narisha amahera n'ibikini ngo sivyo umunsi wa tournage mu bintu bimara umwanya mutoya siba ikintu kizokwamaho ibihe byose urumva rero so Jenny baza yuko nta kibazo na kimwe kihari nubwo naragiye ndabona ama social media bavuga amajambo menshi urabona byagenze uku rero nibaza yuko nta kibera ubusa ariko byose twarabyakiriye wow ugiye kuvuga ngo rakarabumenyi ni Fernando na Gusto badakurikirana ntamwe following wundi kuri kuda followinga ntiyumva ko hari ikibazo gihari je sindamufollowinga kuri social media ndamufollowinga uku urumva hari ibintu bamaze kwishiramo urumva ngo udafollowinga umuntu ndashaka kuba ndagufollowinga mugabo ntabwo ntagufollowinga man ndashaka kuba ndagufollowinga nta liking ivyo posta ndashaka kuba ndagufollowinga ntigera ndaba n'ivyo uri kura posta nkabona nijya notification hejuru nkayibouncing nkaraba ku ruhande ni iyo mentality niyo tegeza gukora mu bantu nimba jari uko bimeze nuko nyene tu vois Isezerano indirimbo igifisi yindi mpombe idasanzwe ni na Gusto kuva kora atana nimwe ataratwima amasarama tuba ireka kuba official video akaduha visualize bro harabache bavuga ati mbegasha umuhungu ntiyarose manager kubera iki gushima kuduha ikintu kiba gifise n'ikigiherekeza kijyanye n'ishusho bo Jenny baza ko umwe wese afite strategy akoreramwo ntabwo na judging uriya canke uriya je ku ruhande rwanje mu byo namye nifuza kuko ndibuka tugitangura twego turi mu artiste batanguranye na video kuva from day one turi artiste batanguranye na video tutaramenya n'ukuntu bifata imbere ya kamera umu director twibwira ati reka guhagarara muri contract hagarara urumva rero nibaze ko iyo profile yo kuba abantu baramaze kumenyera imbere ya kamera nk'abahindirimba bizananye n'amasanamu nibaza ko ari cyo kintu giye nshaka gukomezamo kubandanyamwo nkuko bivuze nufuma ntanga ikintu gito cyane muga kikazana n'amasanamu iyo ni like iyo ni point yanje nkasangiye n'undi muntu wari we wese ego Isezerano na Sauce feedback uri kuronka zimaze gute bo Isezerano ni indirimbo vraiment kirakundwa cyane kuko uravye jewe mu munsi umwe yari kwije 100 by'abantu bamaze kuyiraba nibatswe ari ibintu bibaga ke cyane ngaha mu Burundi kuko ndibuka kera ukwije 100 by'abantu baravye indirimbo yawe wacu ukorana cover kandi ugasanga wabikwije nko mu ndwicaye umwaka wose urantahura rero nibaza yuko ibiharuro ubwavyo birerekana ko indirimbo Isezerano bako bayakira neza
usibye n'ivyo ni indirimbo y'abantu bakuze, indirimbo y'urunganwe, indirimbo y'abantu bose. Rero feedback ndiko ndaronka ni feedback z'abantu batandukanye, baba urungano rwanje, baba ubw'abantu bankurira, kuko ndavye mu makomantere menshi bagira kuri YouTube bambwira ngo uzanye ngo za style zaba canje muri 2024 ba matata bande ukumva like urumva bariko bavyakira neza kuko uravye deja n'indirimbo yanje No Force in Love ni indirimbo utazigira wumva muri club, ni indirimbo utazigira wumva abantu ko baratamba, mugabo no musifise umuriyoni w'ama views kandi iri mu matelefone y'abantu iri mu mitima y'abantu, iri mu matelefone y'abantu. No musi rero mu Burundi hari imiziki twagiye turabura, ya miziki abantu bumviriza bakumva ko irimwo message, bakumva ko indirimbo ifise ubuzima, yumva ko yorungikira umukunzi wiwe canke uwundi muntu, kuko nk'akarorero Isezerano isohotse haciye nk'amasaha nk'atanu hari umupapa yampamagaye, harinze kuvuga izina. Umupapa mpamagaye arambwira ati jana yamaze ukwezi kose ebana umugore tudacana uwaka kabisa. Ati yamfatanya ka message ndiko ndandikira uwundi muntu. Ati ebana narabuze ibintu na bimwe nokoresha kugira nisigure. Ati madamu yacanga ati narindira ko aja kuryama kugira ntahe, urumva. Atako iyo ndirimbo isohotse numvirije amajambo waririmbye canda yimorongekira. Ati yaciye telefone, ati yaheruka ku telefone kera. And I was like, ivyo ni ibintu jewe babinjohera cyane. Iyo ukora ikintu kikagira abo gifashije, kikagira abo cubatse, navyo nibaza ko ari ibintu vyiza cyane kandi bituma uba artiste yamaho, artiste like ari marquable, abafise icya amariye societe, kuko ugerageje kuraba aba artiste benshi no musi dukora indirimbo ziri trend. Indirimbo usanga n'ukwezi kumwe ntuba ukiyumviriza, urumva. Biragoye kuronka ya ndirimbo yamaho, ya ndirimbo naho nzoyumviriza muri 2050 narashaje amenyo yaraheze imwe nyibutse ibihe, urumva. Izo ndirimbo ziragoye kuboneka uno munsi mu ba artiste. Rero nibaza yuko je kuri jewe ndabishima, Isezerano ifise feedback nziza. Go Isezerano biriko biza kwindi poem idasanzwe Gusto uriko uratubwira Isezerano indirimbo iraje, urabona ko ari indirimbo ikirakiranwa n'abantu benshi, indirimbo navuga ko yagizanye umugisha. No Force in Love irakwiza umuriyoni w'abantu bayikurikirana, nibaza ko ari ikintu kidasanzwe. Turafise abaririmbyi gana harinze kuvuga bari bamaze imyaka usanga bafise nk'indirimbo yakwije bagiye muri Miri Gang nka rimwe nubu bakigwana kugira basubire. We ku ndirimbo zitatu zawe zo muri Carrière Solo imwe irakwereza ko bikunda, cyari bivuze iki? Ico biba bivuze kuri jewe nk'umu artiste binyereka yuko ivyo ndiko ndatanga abantu bari kubavyakira neza, kandi bigatuma ahubwo subira cyane gukora, navuga ati ivyo ndiko ndakora sindiko ndihenda. Ego majambo make navyakiriye neza kandi byaranjoheye cyane, nongera nshimira abo bose bagishoboye kugira ico bakora, abayiravye inshuro nyinshi zishoboka, baba abo ngaha baba aba diaspora badukurikirana. Mu bisanzwe abayigize yabo bose, yes, ndabashimire cyane, ndababwire nti ndabakunda cyane, ariko kandi ntibahereze ngaho, babandanye bankurikirana, babandanye bakurikirana n'izindi ndirimbo ko ivyo dufise n'ivyo byinshi. Nababwiye ko ari ivyo nkora gusa, nta kindi waje gukora kwaririmbira gusa. Baha umunezero ku isi, ama mwijuru nabo bazirondere kwindi poem. Akora abaririmbyi benshi bavuga ati je nsoya gahiti kwanza imanza gupowa nk'umwaka wose cyangwa amezi kavuye kuri trend cingaruka. We nawe bitahura gute? Oya je ntabwo ari uko nkora, ntabwo ari uko nkora kubera ko meme ni Isezerano ndayisohoye No Force in Love kiri mu bantu. Ndibuka yuko nkitangura kwa annonce yuko nshaka gusohora indi ndirimbo, ni benshi bambwiye ati banzurindire No Force in Love turacayishaka, turacagize iki, ariko nibaza yuko ifoko dufata umurindi nk'uwo muri East Africa nk'abandi ba artiste bose bamaze kubigira umwuga, urumva. Iyo ikintu utagikunda naco ntigikunda, kandi iyo ugikora cyane ari gihe kikukundira kikagushikana na kure cyane. So nibaza yuko je ku ruhande rwanje nta ndirimbo ngirako, oya nshaka kugira ahubwo ku ndirimbo nyinshi zishoboka. Imana ifashije abantu bakazakira neza, ku murindi ubandanye uduga nkuko no musoko bazakira. Yes, mbandanye nikorera akazi kanje. Yego. Hari abarimvyi benshi nkuko nabivuze batanguye Carrière Solo baca bipasha cyane kuri Carrière Solo yabo,
imigwi baririmbamwo ntibayishiramo ingufu mbere imwe iranasambuka mbega ntabwo buhurugira ko we love muzika uko tubona mwagiye gukorera hamwe twaba dusanga mwarasambutse mutabimenye. Bon, je nibaza ko ibintu byose n'umwanya n'umwanya bisigura kandi nakubwiye nta kibera ubusa no munsi nimba twifuza ko haba iki nuko twifuza ko ari cyo kiba mu gace canke hirya ejo habaye kiriya ntabwo vyaca integuye canke uriya ngo areke kubandanya akora urumva. Nibaza ko nakubwiye umugwi Love Music n'umugwi watureze n'umugwi abantu benshi batumenyeye ko na nuno munsi kuko même aujourd'hui abantu benshi baza kubaza twebwe araza kubaza ati jewe nkeneye wewe mbega bigenda gute nkeneye umugwi bigenda gute urumva. Rero kandi no munsi hari n'ama evenement menshi muri sama muzogenda muratubonamo nk'umugwi Love Music urumva kubera iki wa mushinge twubatse yaki abantu benshi hari abantu benshi baduprefera cyane turi kumwe urumva. Rero nibaza yuko mu gihe tukiko turakora nk'umugwi mu gihe tukiri ngaha nk'umugwi abantu batwakira uko hama nejo canke hirya ejo nivyashika ntitube tugihari nk'umugwi ntibazoca bareka kudukwirikirana ngo ni kubera ngo no umuntu wese mukwirikirana akazi kiwe ibintu byose bavyakira uko bije. Ikintu ca mbere gusa coba kibabaje umunsi no mwovyuka mukumva je ijwi ryanje ntimukiryumva canke ijwi rya mugenzanje ntimukiryumva ariko mu gihe twese tukiririmba ni We Love Music turacyariko turerekana yuko dukunda umuziki nkuko izina ryacu ribisigura. Fernando kuva aje gukora igiteramo akigarutse i Bujumbura hari amakuru dufise ko mutarabonana na rimwe mu gihe igiteramo mwahamagaye nka We Love Music kandi urumva iryo zina We Love Music harimo amapari yiwawe twabona umenga ni intango yuko umugwi usambuka ubivuga kwiki wavyakiriye gute? Bon, jewe ku ruhande rwanje nibaza ko twarabonanye Rafa Passe ariko nubwo twabonaniye ahantu ngene tutari like twari turi pose niki turamaze kuba mwabipanze byandi byo kugwana ko ntitwari twabipanze ariko nibaza yuko kubera ko vendredi deja turafise akazi kandi nibaza yuko nta mwanya munene cyane urahera kuko ndibuka yuko ashitse ngaha twaravuganye arambwira yuko ari ibindi bintu byamufatiriye ari urundi rubanza yaciye ajamwo aho hakujya mu Rwanda then ntiyari bwagaruke so nibaza yuko nta kibazo na kimwe kihari n'umunsi hovuka ibibazo mwobimenya kuko turaba star ko bivuga wewe ko ivugaga gusa why not ntobivuga erega ibibazo n'abakunzi bakeneye kubimenya ariko umuntu yavuze ati nimba hari umugani witwa Relent Sars Orava Family tini gusa yawuzanye. Bon en fait ni ikintu ca mbere maze kubona hari gihe uvuga ibibazo vyawe ugasanga uri kubibwira abantu ni juste kukumviriza ntaco bari bugufasha urumva ahubwo like ubaye thème de discussion ni kugira ubahe débat bakuvuge nta kintu kimwe bazagufasha. Rero nibaza yuko iyo hageze kutubwira ibintu abantu turabe nivyo tugira tubabwire kuko nimba muhiri wanyu mwaraye ubusa hari urigera wumva yagiye kuvuga ngo je ngo muhira ngo twaraye ubusa urumva. Rero nibaza yuko uko twatanguye umugwi nuno munsi uko tubayeho ivyo ni twebwe tubizi kandi ico nibaza yuko nuko ntitwifuza yuko abantu twoje imbere yabo ngo tubereke ngo ibitagenda neza ni ibi ngo n'umugabo n'umugore baba bafise ivyo bapfa urumva mugabo babonye basohotse Madame Dimanche urabizi ngora ntiturapima ngo turonke ivyo dupfa ari wambwiye ngo shango niba mutarabifa ngo rindira kandi rero iyo utararonka ikintu mupfa n'umuntu burya ntuburamenya ko mukundana none ko vyose bavyera banze mushwane ku buryo wumva yuko uwo muntu udashaka no kumwumva mugabo umunsi uheze utamwumvise uvuga uti byayo ntibirakomeye reka ndamwegere kandi nayo nko muri We Love Music gufa ibintu byakwigishe ko mukundana cyangwa mudakundana. Bon je ivyo vyo gupfa ni wabivuze kuko je ntavyo turapfa kurande rwanje ntaco novuga noza imbere ya social media mvuga ngo twapfuye ikintu n'umuntu iyo standard ntiragera kandi je muko jewe meze uko ndemwe ndi n'umuntu jewe ibintu vy'iwanje simba shaka ko bija outside surtout ibintu byo kuvuga ngo hari bitagenda neza nuriya no kubera ko nakubwiye inosi abantu ntibumviriza ibibazo vyacu kugira ngo babisolvinge bumviriza ibibazo vyacu kugira ngo bagira aho badukura bagira ivyo bavuga bigira ama commentaire yiwabo niki ntaco bari bugufashe urumva ni juste kukuvuga gusa urumva. Rero nibaza yuko mu wese afite ubuzima bw'iwabayemwo kandi nibaza ko ni nako biba bikwiye kugenda ego. Gusto imigambi yawe kazoza ka hafi abarundi bakwitege kwiki? Bo abarundi banyitege kubaha gukomeza ndabaha umuziki mwiza nko nabibemereye
hama en plus nabo babandanye banyereka iyo feedback yuko bakurikirana ibikorwa vyanje kugira ngo ejo canke hirya y'ejo amadira abe menshi nanje nje guca mw'irembo apana mu binywabi kandi tuzorukora man ya urumva akazi kanje kamfate neza kampembe tu vois hama nanje ntera imbere kurushirizaho kuko no munsi ko bimeze kose mvuze ngo ntera imbere umengo sishimaho ndu no munsi ndabishima cyane aho narerejo siho ndu no munsi aho ndi siho nifuza ko noguma ahubwo mbandanye ntera imbere bwira mugenzi wati yesagira neza amen amen kwindi mpoe midasanzwe woduha kakapera kisezerano canke no force in love ngo bisaba umutima wihangana burya gukundana habamwo guheberanira mwiza w'umutima mvuze ko ngukundura vyemera naho bigoye kubona uwagukunduri wenyene je niwabona ngiye ntanguye guhindagurika uramfata ukuboko ma unyibutse isezerano twatumesaje twandikiranira niwabona utakitubona jewe bazoba bandoze oya sinobikora ndi muzima mwiza wanje je vyomba n'amazi hamwe wansezera ukansiga ukagenda imana yawe izobi yanje tuzosangira gupfa n'ugukirama you are manlele oh manlele yes sir murakoze cyane Gusto yes sir ikihe kintu cyari kino tuva ngaho tutavuze ikintu cari gikenewe tuva ngaho tutavuze nuko notumirira cyane abantu gukwirikira indirimbo mpeje kugira akapera ni indirimbo shasha yitwa Isezerano ni indirimbo nziza ifite amajambo meza naho yirungikira mama utarayumviriza ntiyo gutuka yes ndabashimire cyane nongere shimira ko baradukwirikirana ku mpande zose z'isi ndababwira ati ndabakunda cyane babandanye bankwirikirana ni channel yanje ni Gusto Melanin platforms zanje zose ni Gusto Melanin mugende mu nkwirikirane kandi nanje ndabemereye kuzobaho ibintu byiza cyane ibintu byubaka imitima pana imwe biyisambagura bikayisenya murakoze cyane nongere shimire cyane Juste Gae twakoranye ikiganiro twakoranye neza yes sir big up sana bro love in peace dushimire umukunzi wawe amaze imisi agwa inspiration shimire umukunzi wanje shimire n'abakunzi babandi kuko jewe naho ntoba ndamufise ndaraba abandi man ndafise abagenzi twicarana bakambira ati burya ndatasha umugora ikarampamagara acamona ati bya bintu bikomeye gwini mpoemo nuko reka nabashimire ndabatumira kuja kuri YouTube wanike Isezerano by Gusto Melanin kuri micro Juste Gae Kedron from Morrisai Black Mansion Black Velo camera musaza ndabwira ati Uburundi bwacu ivyiza vyiwacu umuziki wacu ndabwira ati baba cha salvista ula ushuro mushuro hushula none